ba bifese bandi iki bakumva indirimbo zabo nazone mu mabwati zovuzwa kandi kumva kari sawa. Burundi gihugu canje, gihugu cawe, gihugu ca Barundi, urangwa n'ubumwe, urangwa n'ibikogwa, urangwa n'amajambere. Burundi mbe kubera iki mukunda kuvuga ngo dukeneye abadufata mu mugongo? Mbega muba mukeneye gutera imbere mwenyene canke wa muntu ariko abafasha nawe azogira ico yinjije? Mbo kugira amfashe cyangwa afashe undi muririmbyi abanza arebe Ivyo bintu ni byo man. muze hari abantu hari abantu bicira umuntu izina bashiye mu byinshi sibyo. Mbo abavuze uko abamvuga uko jenzo guma ari Tom sibyo. Mugabo mani wayavuye mabaraka bije kabisa sibyo mani sibyo. Ariko iyo aba wari wahiteye vrema uvugisha ukuri bari kuvyemera imbere ya kamera kabisa. Nakuvyemera none ni bibi kwemera icyaha si bibi bro. Kwemera icyaha ni byiza, cya kwemera ikosa si bibi ni byiza nka SAT. Mu mwanya tubwiye Kidumu uyu mutipe bashashora kuba bari Maraya bro. Imaraya mena kuvuga Imaraya. Imaraya n'umuntu aja avanga ibintu avanga ibintu ya. None mwebwe musohoye indirimbo mu mezi 2 yarengeje n'amezi 6 ikabivuye kuri hit. Bo babandika nabi mistari cyangwa mwo bamwandika nabi mistari. Mbo ikintu cyambikisha umuziki w'u Burundi reka nakubwire basi gituma akanovira gafana ingoga. Bakunzi ba Major Talent TV twongeye kubaramutsa tubipfuriza umunsi mwiza bivanye naho muherereye. Mwebwe mubandanya mukurikirana ibiganiro byacu turabakunda cyane. Kuri mic muri kumwe na Janda B, kuri kamera mukaba muri kumwe na Young African. Mukaba rero mugomba gukurikirana ikiganiro kidasanzwe nkuko twama tubategurira ibidasanzwe. Mwadusabye abatumire mudusaba abatumire misi yose twama twabikoze. Uno musirena wazaniye igihangange mu muziki w'u Burundi, igihangange kidasanzwe, igihangange novuga yuko kiriko kirabikora neza kandi akaba ari n'urwaruka rucaruka hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi ariko atari karabyorosha. Murashobora kwibaza ati mbega uyo mutumire ninde? Utaragira subscribe ugire share commentaire kugira ngo bishikire n'abandi beshi. Reka duce tumuhikaze mu kanya gatoya kugira ngo sinda barambire. Yesa karibuni. Oh umeze neza man? Umeze neza? Meze bien. Meze bon. Karibuni sana. Merci. Urashobora kuramutsa abakunzi ba Major Talent TV? Ndabaramukije sana. Yeah. Muramubona mani. Numutipe w'ibogari, umutipe kabisa ameze neza cyane gose. Nababwiye ko ari umutumire witeka mu cubahiro ciwe. Twebwe hano kuri Major Talent TV umutumire wese tumuha icubahiro ciwe ariko noneho aragikwiye. Ku mazina wawe bitwa gute? Amazina yiwanje ni Ishimwe Theoneste. Mugabo mu muziki ni Mr. Tom. Mr. Tom niwe turi kumwe hano muri Major Talent TV. Mr. Tom kubera iki Mr. Tom? Mbo byarashitse kandi sije nagiyise. Mbo je nakunda kura zya dessin imeza Tom Jero zibona. Zijya nakunda kuzeba sana nazikunda cyane. Hama urana hariho Tom na Jerry. Hama hacaba umuntu haraho numva ati ko kunda ijya filmere sana ati wewe witwa Tom. Urumva ati Tom shavangaho. Murumva yuko izina giwe ryavuye ku kuntu yakunda kuraba dessin anime akiri muto. Nibaza ko warukira umwana sana. Ego nankiri muto cyane. Abantu barashobora kwibaza ati Tom ninde? Mbega Tom kubera iki mwavuze ngo ni gihangange? Je natanguye mvuga kuri gihangange byo bari byo. Ndibaza ntiwibeshe. Wabivuze ubizi. Sije nabivuze wabivuze ubizi. Ego. Hama Tom je ndumuririmbyi w'umurundi nkaba mvuka mu Cibitoke cya Rugombo. Imabayi. Urahazi? Imabayi ndahumva. Imabayi ndahumva unyibukije ibintu byinshi mani uzotuzaniriza hawo. Inzahabu. Urazikeneye?
ndazikeneye nzokuzanira bavuga ko imabaye hari inzahabu nyinshi sinzi hariho akantu nabonye minga wari wambaye sinzi wavuga kura man iyo ni diyama aka karanzimvye bro kagura amafaranga gahe aka oya tubireke karazimvye gusa man rero twarose umuntu ava ahantu hava inzahabu nyinshi cyane gose hariya novuga ngo mu Cibitoki ca Rugombo mu Cibitoki ca Rugombo rero akavuga ati jewe mvuka imabaye none usanzwe ariyo uba muri uyu mwanya mu bisanzwe mvuka imabaye mugabo ubu ndi Bujumbura mba Bujumbura mu Kamenge ego usanzwe uba i Bujumbura mu Kamenge bega umuziki ni ugutunze ko numvise ngo abasani biki gihe baravuga ngo umuziki ntugenda neza urashaka kuba ubeshejweho ngaho mu Kamenge n'umuziki gusa mvuze ukuntu wambeshe burya jewe nubwo ndumusani nkaba ndi Bujumbura nkora ibindi byinshi so kuvuga ngo nzoguma ngaho ngo n'umuziki wapi ndapambana n'undi buzima ego umuziki sumbesheje honyene wapi mugabo ndawukora no kuvuga umuziki siwo ukubeshejeho wonyene urafise ibindi bintu upambana navyo ego ariko numvise rero ngo imabaye hariho igiteramo kiriko kirategurwa imabaye sinzi ko noba nihenze c'umuririmbi yitwa Mukombozi rero akaba ari umuririmbi nawe nyene atabyorosha jewe narutse mbona Mukombozi kabisa aririmba bigashimwa kuba rero Mukombozi azoshikira iwanyu canke se numva ko azozi iwanyu nizere yuko uzo mu mbere bazomwakira canke se ni wazokwakira oya aje iwacu so yonyakira nje no mwakira uranyumva untahure neza aje iwacu siwe yonyakira nje no mwakira mu gihe naje noje wabo nawe yonyakira mugaje iwacu kumwakira nivyo hama mbona kuvuga mbe ni kuri Pasika je nabonye kuri afishe bavuga ko ari kuri Pasika ego ivyo ndabizi barabimbwiye ndabizi mugabo mfise ubundi butumire mu Rumonge Hero TV nizobiri bajya bose bayigize ndafise ubutumire yo mugabo numva umengo nzobanza ndebe igisumba ikindi kuko ava imbere muhira niho hambere ariko urumva ko umenga igisumba ikindi twamaze kucyumva bakunzi ba Mijo Talent TV dushaka tubwize ukuri mbega umuntu yoza umustar yoza iwanyu ego bagutumiye mu Rumonge bakubwiye ati mu Rumonge tuzoba turiyo nk'ihuriro wavuze ihuriro nivyo none gute woca uta Mukombozi urazi ukatari umwana sukumuta gusa hari cyamwe nakubwiye ati gikuru ni hehe mu rugo ego je ndibaza yuko abanyamabaya abanyecibitoki batwitege apana banyitege batwitege mbasi jeje nyene rumva Mukombozi Mr Tom imabaye hari abandi birimvyi benshi mu Cibitoki hari abandi benshi sindamenya abandi bazoba bahari mugabo batwitege ndazi abahari bazoba bahari yesa Tom n'umuntu ki twamye tubivuga ko uri umuririmbyi uri umusitari kandi uririmba mbega nigiki umaze gukura mu muziki ikintu cyambere maze gukora mu muziki ntabeshe hari indirimbo twita Burundi indirimbo nkiri muri Freedom Boys urana turi batatu muri Freedom Boys hari indirimbo twakoze twari kwa Plata iyo ndirimbo yitwa Burundi iyo ndirimbo twarigeze kwiririmba iwacu mabaye mu Buhoro kuri OTV hari habaye iminsi mikuru ya makomine ico gihe urabona imvukira zose zica ziza hari umumama yava mu Birigi sinuka neza umumama turirimbye iyo ndirimbo aravuga ati mwebwe muvuka iwacu mabaye yego ico gihe jewe ubwanje sinabwigere mvuga nti ndinjiye muri banki ngiye kugira gute gutora amahera chandotira amahera yiwanje mugaco gihe yarasinye sheke amafaranga 500,000 twaririmba turi batatu mugaco gihe umwe yari yavuyemwo
twari turi babiri 500,000 aravuga ati mbo mwebwe aratwandika ati 500,000 muzogire gute muzatoye twatiraje mabaye 500,000 naratoye ndatoye ndavuga ati ego kabisa urumva yuko samahera make kandi ndabye n'iminsi iheze 500,000 muri ya minsi yari menshi cyane urumva bwari ubwa mbere nkurize ku noti ya 500,000 kubera iki umuziki urumva uvuga ati nararose 500,000 kubera umuziki ego kandi subu turi muri 2018 17 guca ego kandi nta minsi miremire yari iheze ntawe umuziki mbo cyawumva ari nkikora kuri 500,000 kubera umuziki mani nari nzo yakorako habwo reka nkore hari abantu bashobora kuvuga ati none iyo ndirimbo yitwa Burundi barashobora kuba basanzwe bayizi batazi ko wari muri uwo mugwi hama ikindi nacyo tuzogaruka mu nyuma nukuntu woba warasambutse uwo mugwi mugabo sishatse kukikubaza tuzokigarukako ariko wodushobora kuturirimbira akapera iyo ndirimbo kugira ngo nuwahora yumviriza yumve ko ari mwe mwayiririmbye Burundi gihugu canje gihugu cawe gihugu ca barundi urangwa n'ubumwe urangwa n'ibikogwa urangwa n'amajambere Burundi bandanya na urayizi mane kuvyi heraheza Burundi uri mwiza ya urumva ko ari umuririmbyi atabyorosha mbega Tom wamumaze gukora indirimbo zingana gute bro mfise indirimbo nyinshi gusa nyinshi mvuze nkiri muri Freedom Boys muga nkivamwo ku giti cyanje Tom ndafise indirimbo zishika 6 indirimbo 6 ego mugabo aha izo 6 maze kuva muri Freedom nikorana bwanje je nyene mfise amakorabo nabandi barimbye mu Burundi wowe ufise management ko numva umaze gukora ibikorwa bitari bike wapi kabisa byose ni upanga yego nta management fise ni jeje nyene nukuvuga uzokwa mu byishoborera muri make nta management wewe ukeneye kuko abasani benshi bazima bazinwa ngaha kuri Major Talent TV uzahumva ngo urumva nukuri kw'Imana ngo birakaze ngo nta kuntu ngo management birakaze nivyo utemane rega mwebwe muraducanga misi yose abantu baza ngaha kuri Major Talent TV baza ngaha baje gusaba ngo dukeneye ngo management ngo mbere ngo kunuko nawe okay yumvire man okay aha naje byanzanyerera umuntu wese ukukurikirana abanza umbwire bayita Major Talent TV mico bro nzi gusoma gusa nshanda kurabe bayita Major Talent TV Major Talent mvugira rero abari kwakurikirana vuga ari bariko barakurikirana Major Talent TV ndabasavye umuntu wese yoba afise ico yomfasha je ndo muririmbyi ntaho ndigeza mugabo talent yo kuririmba ndayifise impano yes ndayifise impano yo kuririmba ndayifise umuntu wese ndatakambye ndasavye yoba afise umutima wo gufasha ndahari nta muntu afashe mugongo mfise kugira ndirimbe mugabo ndagerageza aha iwacu mu Burundi burya birakaze umuziki mane birakaze si nkahandi mugabo turashoboye ego ndasavye uwo wabona iki kiganiro twe turakora afise umutima wo gufasha umuririmbyi w'u Burundi ndahari turatakambye sijeje nyene hariho nabandi ego je sinishoboje gukora umuziki mugabo ndakora mani arasaba ubufasha ati ndakeneye umufata mu mugongo mbe kubera iki mukunda kuvuga ngo dukeneye abadufata mu mugongo mbega muba mukeneye gutera imbere mwenyene canke wa muntu ariko abafasha nawe azogira ico yinjeje mbo kugira amfashe cyangwa afashe undi muririmbyi abanza arebe impano afise sibyo hamara impano afise aravuga ati aha ndashobora nanje kunguka kandi ndibaza je ubwanje ko niyizi ndumva ko kabisa nta kibazo ntiyohomba canke ngo bigende nabi ego muri make uvuga ati yo kunguka nanje nkunguka neza cyane yo kunguka nanje nkunguka
nuko nyene uzi bro henda gutere nk'urumana be urazi yuko angaha ari abantu benshi bafise impano yo kuririmba canke impano y'ibindi mugabo kubera uburyo ry'ampano yabo ikaguma down ivyo warubizi mugabo umuntu wese amaze kuronka umuntu afata mu mugongo canke aranse ubwo buryo kacu usanga niho atamwe kugaragara nuko nyene yesa nazirya zibika zari nkoko so hari indirimbo rero icyatumye ndagutumako ngaha kuri Major Talent TV hari indirimbo numvise ko muri ko murakorana na Patrickson umuririmbyi yabaye wa mbere mu ntara ya Cibitoki aho yaririmba indirimbo yavuga ngo Cibitoki ni heza ndavyibuka ico gihe abo wa mbere kuko nubu nibaza ko yo bari wo muririmbyi wa mbere mu ntara ya Cibitoki ndamuba ego sana kabisa numvise ko hari indirimbo mwakoranye mbega yoba imaze kuja ku mugaragaro mwa mufise YouTube mbe bimeze bite uwo barondera yo cahe vyogenda gute kugira arabe ibikorwa byaje indirimbo ntirasohoka turahije kuyikora mugabo ntiturayisohora mbo indirimbo kuyisohora harasigaye nk'indwi imwe cyo twisha ku mugaragaro ego iyo nibo turayikoze twayise ni wewe gusa tuba twayikoreye kwa Clovis muri Agape niho twayikoreye ego kandi imeze bien abakunzi wanje bayitege kabisa ego indirimbo imeze neza cyane mane inje nibuka ikindi kintu ngaho nyene ubwo iyo ndirimbo ntisiyo yatumye hari umukobwa bakuvuga koko woba warateye inda kandi musanzwe musohokana kenshi abantu benshi ngo barababonye mu Ngagara ngo babona ngo mu Kamenge ngo ku Mutwenzi ibintu nk'ivyo mane ibyo bintu je naravyumvise kandi ntibyangoye neza byasaba ubwira abakunzi ba Major Talent TV ibyo bintu nibyo mane muze hari abantu hari abantu bicira umuntu izina baciye mu byinshi sibyo mbo abavuze uko abamvuga uko Jenzo gumari tomutomu sivyo mugabo mani yavuye amabara kabije sivyo mani sivyo mani komo na mengi byishe ryarahiye mani ibibazo mani mu gisagara byishe ditegerezwa gusha mani yapu ndabibutsa yuko muri kumwe na Jana bikore make hama nkabibutsa ko turi kumwe n'umutumire yitwa Tom akaba ari umuririmbyi yadasanzwe mbega indirimbo yoba iguha umunezero mu ndirimbo zose wamaze gukora ego ndimvyo indirimbo zawe ni zose kandi urazikunda kandi wazikompoje uzizeye ariko hari indirimbo ushobora kuvuga ati je vraiment Tom nanji vuze ndahaguruka nkatamba mbo ni indirimbo zibiri hari indirimbo nakuriye kwa Masterland nakubona sniper from masoja yero no sniper yes bo iyo ndirimbo nakuriye kwa Masterland kandi ico gihe vraiment iyo ndirimbo bwari ubwa mbere ninje mu studio kabisa ndakora umuziki ndumva yuko nkoze iyo ndirimbo umwana nkunda yantwaye umutima ndamukunda nawe akankunda iyo ndirimbo iyo ndirimbo tuyikoze vraiment irasoka kabisa nanje ndakangura bati none uyu ni Tom nzi narakangutse kabisa narakangutse ndavuga ati ego iyo ndirimbo narayiririmbye umwaka uheze twageze kuja imabayi mu Cibitoki na ihuriro TV ico gihe Gasore yarakiri muri ihuriro TV ico gihe tugiyeyo Meni Gasore wani Gasore comedy hama tugiyeyo iyo ndirimbo bwari ubwa mbere bayumvise inca ndayiririmba bro yumvire kuva kuririmba indirimbo ukava kuri scene bakagoma kandi tigaruka tisubira mu indirimbo ibintu byarabayeho man kuri je bwari ubwa mbere ndayibonye niyo ndirimbo ukunda uvuga ati jewe ni bien ariko wavuze ko ari zibi ego akaba ari indi ndirimbo twakoreye kwa Mr Sure nanye twakumwe n'amasoja nyene ego niyo ndirimbo kabisa imeze bien nayo ndayumvise kabisa uvuga gute woyirondera yikura he uja kuri YouTube Mr Tom Mr Tom ko wandike
ahubwo rero ikintu ngire nsabe nibamfashe nkore video yayo ariko arandaba nterera nta video nimwe mfise mbwa ndirimbo zimeze bien nese uko mani yeah. Okay, uravuga ati nterera ni mumfashe mumfate mu mugongo nibaza ko bakumvise vraiment turafise abantu badukurikirana abantu bari mu bihugu byo hanze eka n'abarundi bakunda umuziki ndundi bariko baradukurikirana ndizera yuko igisabo cyawe kiza kugera kure kabisa imana yoshimwa kabisa mani hari ikintu wakwefye ariko bamaze kuvuga yuko wateye inda umukobwa kandi mukaba musanzwe musohokana wavuze ko ari abantu bashaka kugucafuza no kukwicira izina usanzwe ufitanye bifu n'abantu bo mubisanzwe je mu buzima bwanje nta bifu ngira nemba je bangira bifu je nta bifu ngira na n'umuntu wapi mugabo bro nta muntu abura umuntu amwanga ego uvuga ko araba kwankare wavuze ico kintu aranya nka kuko sico bro sivyo kandi renda kwereke ntuzotuma umushiri wanje ashavura ngo nateye indi biki nibiki ico kibazo rero nagenda kikubata kumbura afise n'umushiri man ndamufise urumva ntazokumva ivyo bintu ngo nateye indi biki nibiki nurusaku rw'abantu shiri wanje hawuri tuza humura ego tisheri wanje mani ariko yaba wari wayiteye vraiment uvugisha ukuri bari kuvyemera imbere ya kamera kabisa nakuvyemera none ni bibi kwemera icyaha si bibi bro kwemera icyaha ni byiza cya kwemera ikosa si bibi ni byiza usibye ibyo bikorwa rero umaze gukora tom nibihe bikorwa ushobora kuba uri gutegurira abakunzi bawe eka n'abariko baradukurikirana kuri Major Talent TV nikiye kintu uri kurategurira abakunzi bawe gishasha gitandukanye niyo ndirimbo nakubwiye ya Patrickson mwasohoranye sinzi uko ari we wamusabye collabo cyari we yagusabye collabo bivanye n'ubukuru sinzi nikiye kintu uri kurategurira abakunzi bawe muri rusange ari indirimbo rwategura vuba iyo ndirimbo nayise go kabisa vuba rero TJ studio vuba iyo ndirimbo yanje ntonzo ikorera kandi nizera ko izogenda neza yego nakaye kajambo kanyuma gashira ikiganiro kuko turiko turarangiza canke se nibihe bintu ushobora kubwira abakunzi bariko baradukurikirana mu guhanura umuririmbyi canke se nuwuhe muririmbyi ufatira kakarorero mu kuririmba uvuga ati jewe nshitse ku rugero ruriya nanje bizoba bigenze neza bizoba bimeze neza mu Burundi cyangwa turi mu Burundi twebwe dukurikirana iby'iwacu hari kidumu uvuze wa mbere umwe cyabanganye wewe umuntu agutera intege uvuga ati jewe ngeze nkeneye kuba nkanaka bro ico kibazo kiragoye mu Burundi ni benshi ushaka gusanga ashaka kumera nka kidumu nka fizo nka sSAT bro none wumva umbajije umwe wumva basimbaza batatu oya sinda kubaza batatu genda kubaza umwe kuko umuntu wese agiye mu kintu avuga ati jewe ibyo byose urabona jewe nk'ubujanda jewe ndafise umuntu ushobora kuvuga ati jewe kuba ndi umunyamakuru kandi nkaba ndabitanguye vuba ndafise aho nshaka kugera nka sSAT mu mwanya tubwiye kidumu uyu mutipe bashashora kuba bari Imaraya bro Imaraya mena kuvuga Imaraya n'umuntu aja avanga ibintu ya mugabo ikibazo bwa mbere wambajije ndakwishuye bwa kare ucyumbaza kandi nkwishuye nkurikije ukuntu mbajije sSAT wowe ukeneye kumera nka sSAT iki gihe ariko hamwe wogera ku iki gihe ariko ntibona kakakora neza none sSAT bari karabikora neza ariko sinzi ko woba watanguye umuziki uvuga ati je nkeneye kumera nka sSAT oya mugabo ubu nguko ndabibona nkeneye kumera nka sSAT niko wambaza ati mbe ukeneye kuba nkande kandi nkakubwira n'ubundi kuko bose mba mbona kubagira gute bakora neza canke wewe wisunga bariko barakora neza kuwinjiye mu muziki utavuga ati jewe ndiko ndakora uku kugira ngo nshike kurujya intambwe ujyagezeko wewe watanguye umuziki ushaka kubiki muri mage natanguye umuziki shaka kuba ico ndi canke ico nzobacho sivyo natanguye umuziki nshaka uzoba umusitari akomeye
none sivyo none sat B no mu Burundi umusitari akomeye bro none mvuze ko nkeneye kuba nka sat B ntivyumvikana rega ntibirumvikana nubu abakuze ariko baradukurikirana aho tutariko duhuriza nahaye wewe uri kuravuga ati jewe nkeneye kuba nka sat B mugabo mu gihe watangura umuziki mbehe umuntu wisunguka avuga ati jewe mbaye nka naka nakubwiye ati jewe nakubwiye ati ndi umunyamakuru nkeneye kuba nka naka none wewe nka naka wewe wumva washaka kuba nde muri mage nashaka kuba nde nashaka kuba nde nashaka kuba nakubwiye ati nashaka kuba mbo superstar nashaka kuba basi mu star ari ku rwego rukomeye na nubu nivyo numva nshaka kugerako twebwe abarundi ntidukunda ivy'iwacu umuziki wacu ntituwukunda ni kenshi jenja mu mabwate nkasanga indirimbo zo hanze gusa kumva nizo ziharawe mu mabwate mugabo ba bifese bandi iki bakumva indirimbo zabo nazone mu mabwate zovuzwa kandi kumva kari sawa urumva icambere rero no gukunda iki ivy'iwanyu kunda umuziki ndundi niro vyiza wovuga ati gituma utagaciro vuba nk'umuntu asohoye indimbo mu mezi 3 kabivuye kuri hit ati nuko tutakunda ivy'iwacu ego none umuntu yoca ko bati kibazo ati kubera indirimbo za kera zabacanca misi bande ziguma nubu basha karaoke basha nibo bavuzwe none biva kuki umva akakira nakakira bro aho ndakwishuye akakira nakakira ikindi naco burya uravye tuvuze ziya ndimo z'abakera none abakera n'abakera none ubivuye yuko none abo batazi kuririmba Bo Jesse navuze ko mutazi kuririmba icyatumye tukutumira ngaha muri Mijo Talent TV nuko twabumenye ko uzi kuririmba kuko nitwari kugutumira uje kudandaza ibindi bintu mugabo waje kudandaza ukuririmba sibyo rero dushaka kumenya neza kubera ko abo bakera indimbo zabo zitigera ziva kuri hit nubisa tugiye muri karaoke dusanga arizo zikubitwa none mwebwe musohoye indirimbo mu mezi 2 yarengeje n'amezi 6 ikabivuye kuri hit bo babandika nabi mistari cyangwa bamwandika nabi mistari canke nuko abasani mwagwiriye none bro kugwira ni bibi oya nyishura sawa ndiko ndakwishura kugwira si bibi sivyo buhama nukuvuga nabwo ati akakira nakakira kabisa kandi umuziki wa kera uzo kwama ufise akanovera mpaka sivyo bo nukuvuga rero ubunye hagezwe ibintu byinshi mbo iki bijya mbo ikintu cyambe cisha umuziki w'u Burundi rikana kubwira basi gituma akanovera gafana ingoga bijya bintu byo kwigana ati kana karirimbye uku hanze muri Nigeria ati David yaririmbye uku yinjano tinajewe ngiruko bijya bintu byica akanovera ku muziki urakoze cyane urumva ko ibintu byo kwigana mwebwe abastari nimwe mwabizanye twarabitanguye gusura kukakera okay gusura kukabakira basogukuru bajya abandi bajya bacancu bamisi bande ubu uravye indirimbo ya Bifese indimba Bifese uko wumviriza wumva ntuze yayo biti yayo urumva kari izi ngoma z'ikirundi inanga none numva kari sawa none ni sawa bo beka rero tubigira uko rero dukora uko mugabo uko umuziki wose wobuza kose umeze ni mutufate mu mugongo mukunda ivy'iwanyu hama natwe turiko tugira hano tugeze ikindi naco abanyamakuru dushigikire indirimbo ku maradio zacu zivuzwe apana bijyano byo kugira ngo kuri radio indirimbo yawe bayikine ku radio usanga urenze kwandika umunyamakuru ati none gute yandirimbo naguhereza ku radio tivuze bijya si ibintu mugabo indirimbo zo hanze ugasanga ziguma zivuga none tuvuga akarorero indirimbo yari hano ugasanga kuri radio kiravuga Rihanna muri Amerika yari ara telefona umunyamakuru ku radio ati mbagirize iyo ndirimbo ntibikunda aramwibutsa okay niye mpanuro ushobora guhereza abaririmbyi muri rusangi n'abariko baradukurikirana mu buzima bwa misi yose kugira turangize ikiganiro ikintu cyambe cisha umuziki w'u Burundi ni beef ugasanga muririmbyi n'undi ntibahuza ibintu byo gucwana gutukana beef hajya nta hantu umuntu azofagize gute ageze ako beef bavuga ngo nayo nituma ngo akantu kaduga man
ninda bivuga niko numva bavuga bati Inde. abandi bati mugaso muri byakubwiye ariko aya n'abatipe babimbwira tu mugatara baririmbye barashobora nabo nyene kuba nga kabifu ni sawa kabifu bro je nta bifu nzo kugira ngira bifu nimbi bifu nimbi ugasanga umuririmbyi murahankana bwa mbere mwarakorana ugasanga mukuma bijya si vyiza kabisa ico kintu rero cyambere cishe umuziki w'u Burundi beef dukubona twese dufutane mu mugongo nko nkakare nko duhe n'umuririmbyi akomeye mu Burundi mutama mfise indirimbi yimfasha collabo ntarinde kunsaba ngo amahera cyangwa ngo iki ayumvirize amfashe dukore collabo nijo vyiza urukundo rero mu muziki ndundi rurakenewe. Murakoze cyane Tom turabashimiye ukuntu witanze ukaza kuri TV yacu Major Talent TV bakunzi mukunda kudukurikirana twama tubazanira bishasha nizere yuko mwaryohewe n'ikiganiro ca Tom twariko turakurikirana canke se twariko turabashikiriza kuri mic twari kumwe na Janda B kuri kamera twari kumwe na Young African hama umutumire nawe akaba yarinde Mr. Tom from Chebeche. Yes sir. Tukaba tubasezeye rero tubikebanuye mugira umusi mwiza bivanye. Bikugira gute? Bo ibibuke kugira subscribe. Subscribe. Yes. Ndabizi bro. Subscribe ndabizi. Yeah. Kuri Major Talent TV eka no kuri channel yawe sinzi ko wavuze ngo yitwa Mr. Tom. Mr. Tom. Yes sir. Turabakunda cyane. Ciao.